shengero rikoraniye ngaha dushimire cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe umwanya ukwiye kugira ngo abane natwe aturongore anatubere n'umwigisha mukuru muri ano masengesho. Mu nkundire tumukengurukire cyane tumukomera amashi. Amashi y'umuvyeyi atubwira neza turayongera ntiyogarukiraho. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu shimigwa. Imana yakuduhaye kutuzigamire ubandanye utuyobora mpaka udushikanye kuri yambona kazoza udushikanye muri cya gihugu cy'isezerano Imana yasezeranira abarundi, igihugu umurundi wese yidegemvya, igihugu kizira ubukene, igihugu c'abavukana koko. Igikorane cyagenze neza cyane. Abanyengozi abo muri province Butanyerera, mwebwe bagumye bangabo muri province nziza ya Butanyerera, nagira nsabe twebwe abashitsi tubakomera amashi cyane. Tubakomera amashi kuko mwaratwakiriye, turabana namwe, turahamagara Imana kandi Imana yaribonekeje. Gushika naho abavuga ngo imvura iraza kugwa ntigwe. Ariho abantu gitwangwa ndababwira nti tugumane n'Imana. Yosuwa ariko aragwana aja mu gihugu cy'isezerano, harateye igihe arabona ko umwasi yamaze kumwifatira mugabo ataramutsinda. Kwizina ry'Imana aravuga ati iri zuba nirihagarare ntirigende ntibwire, izuba rirahagarara. Ngo gushika uno munsi nta zuba rirasubira guhagarara, haba imbere yaho cyangwa haba inyuma yaho, ubushobozi bw'Imana izuba rirahagarara. Eliya yabonye kwa bisi Imana bayihevye, yuko n'umwami asigaye asenga ibigirwamana, yabonye ko bahevye Imana, arashavura aravuga ati kuva ubu nta mvura izosubira kugwa ntabashikiriza iryo jambo, kandi vyabaye uko nyene imvura irahagarara. Umunsi yavuga ati imvura iragwa, imvura yaciyigwa. Imvura ni y'Imana, nta kintu na kimwe kimunanira Imana. Ubu twarabibonye aha muri iki gikorane, aha tuvuyeho twabibonye. Twambaje mutima mweranda, ubundi azi ko amaso yanyu yatanguye kuguruka. Inkuru nziza mwakuye ngaha, mutima mweranda mukuye ngaha kwira Uburundi bwose, mugende mushikirize ubuhanuzi mu bushikirize. Imana yahejeje kugurura imiryango. Uwo mwaka n'uwa mbere utera uja mu 2040. None mwamaze kubona kure, abo muri Butanyerera muhejeje kutwemerera neza yuko mu mwaka wa 2035 muzoca mwirimbura, muzoba mwashitse. Imana ibihezagire ivyo vyifuzo vyanyu.